hari inama eh, mwagiyemwo, hari inama zihuza abanyepolitike, mwigeze kuvuga ko burya igihugu kiriko cononwa cane cane n'abantu babonye urwimo rwo mu 72 n'urwimo rwo mu 93. Mbega mwodusigurira neza ico arico, insiguro y'ayo majambo kugira ngo abarundi canke n'abandi bariko baratwumviriza batahure intumbero yanyu. Twashatse kuvuga ko bitangaje kubona uno munsi abatwara bavuye mu nzira y'intambara kandi bari bagiye kurwanya akarenganyo, bari bagiye kurwanya abantu bizizira amatungo yonyene ya leta, abantu baguye ubusuma, hari ikumira rifatiye ku bintu bitandukanye, hari ubwicanyi, hari gufungira abantu ubusa. Mugabo ugasanga abo bantu nabo nyene bashatse gukora nk'ivyo abandi bakoze. Tubona yuko rero womenga ni ibintu vy'ihorihori. 72 mwadukoreye ibi, 93 mwadukoreye ibi, 88 mwadukoreye ibi, natwe reka dukora ibi. Twe twavuga duti rero turavyo aho isi igeze, abantu bategerezwa kuvuga ko akahise kadutegurira kazoza keza, mugabo akahise katoba ako kwihora. Kuko tumengo uno munsi ni kwihora ati n'abandi barivye natwe reka twibe, n'abandi barakumiriye abandi. Nk'ubu urabona uno munsi hari ivyo gukumira abandi banyamigambo. Ugiye kuraba inzego zose z'igihugu ziziziwe n'umugambwe umwe, none bitaniye n'ivyo yiprona yako. Ugiye kuraba uno munsi hariho kunyuruza amatungo ya leta no kurya ibiturire, none bitaniye n'ivyo iprona yako. Aricariho gufungira abantu ubusa, abantu bagaheza umunyororo ntibarekugwe, none bitaniye n'ivyo yiprona yako. Uca wiyumvira ati none abantu bagiye kurwana bashaka iki? Nimwe wari ugiye kurwanya ivyo abandi bagwanije, none uje uzomenga n'ukwihora. Naho rero twavuga yuko twebwe urwaruka rushasha twifuza ko kahise tukamenya neza kandi ko neza, tugasigurira abana kujya ko mu Bushinwa cyo tuvuga tuti bana harabaye n'inyakara ko igeze kubikumira mu mico n'imigenzo y'u Burundi, ntihadusubire kuba ikumira rifatiye ku kintu icyo ari cyo cyose. Harigeze kuba ubwicanyi mu Burundi, nta bwicanyi dukeneye. Harigeze kuba amatungo ya leta, turashizeho akarongo ko gusura kuba amatungo ya leta no kunyuruza amatungo ya leta bihagaze. Harabaye byo gufungira abantu ubusa, birahagaze. Ubu reke turagishinga n'iki? Ni iterambere rigana ku mbona kazoza y'uko igihugu coba igihugu ciza c'amata n'ubuki, urwaruka rukaronka ubuzi, abantu bakabaho bishimye nk'ibindi bihugu. Muri rusange ivyo twashatse kuvuga yuko rero uno munsi womenga abantu batwara ni ukwihora ku vyabaye, kurusha kugira revolution ishingiye guhindura ivyo bagiye kurwanya.